umuntu muri kumwe mu rukundo ari we tusigaye tuzi nk'umubose wawe akalative ubibona gute gukunda n'umubose wawe nishire gute oya turi ku kazi ni bose tutari ku kazi akazi ni tuzaze tuzika ikijama kenshi cicakazi urabona ko ushobora gusanga urenze ku nshingano zawe nk'akazi kugira ibyajewe na Akes bimaze igihe muje kubimenya ubu kandi akazi karagenda neza urumva akazi karagenda neza ntikigeze gapfa ku kazi we ntabyo bari bazi bose baje kubimenya ibyo munsi wa surprise. Hello bakuzi ba Inyishu Media nasuye kugaruka mugisha Arlette uno musi nkaba namuziye Sauda nasuye kandi kumuzira no musi ndamufashe narimaze bisi ntamubona. Hello ni bon kwanza ndamutsa kwanza beze gute beze neza takubona yego nanje waruje sohotse warugiye Sauda usigaye utesa sana bakunzi ba Inyishu Media murabona ingene era yuko nonze nyene ndekasha Sauda niko agize kagataye kukatesa rugo. Oya nacho nahindutse gusa nonze tugiye ko abantu basigaye bakundana n'ababosi basaga babahindura ngo Arlette ndakwisabye Sauda bimeze gute none ni sawa nisi myinshi ndashimira none ubu rero wigumije wanyu nyene ntushaka gukura akazi wagaga none Arlette urazi yuko mama wanje atanyibira ko nsubira ku kazi gusa ubu nyene barabivuganye na Akes barabivugana na manager ubu rero vuba ndatangura akazi akunze wa Kala TV ndatanguye kandi gufata micro Sauda Sauda ariko ndashaka kubaza kandi kabazo kandi none ko tume gusigaye utesa sana kweli nsigaye okay man niki usigaye usa neza rawe gataye kuva kare narasa neza ni wabimbwiye aya ibintu byo gusa neza ndukuri wamusa neza muri bisi rero muri bisi tanguye kwerekana urukundo rwawe iyo ruri ugatangura gukatira bamwe ngaha mu bose twari tuzi ko aribo abantu bari bazi cyane ariko ubu sigaye mbona neza sara kwera abakunzi ba Inyishu Media ntimubona ko Sauda sigaye asa neza vraiment mubirabe neza ntimubona ngana Sauda sigaye asa neza kwera murabibona ngaha Arlette tureka kuneza abantu abakunzi wa Kala TV na Inyishu Media Inyishu Media murabona je nahindutse ikintu kwa Sauda vraiment sigaye asa neza urabona nakano kakada vraiment kasuye kugaruka Sauda wavyibushe navyibushe canke nonze wavyibushe kwera ipantaro nisigaye fata mu Jabora byasanze kweri ndabona ibintu bisigaye bisa neza gose Sauda ndikanda kubaze kandi kabatse umuntu muri kumwe mu rukundo ari we tusigaye tuzi nk'umubose wawe akalative ubibona gute gukunda n'umubose wawe nishire gute oya turi ku kazi ni bose tutari ku kazi akazi ni tuzaze tuzika ikijama kenshi cicakazi urabona ko ushobora gusanga urenze ku nshingano zawe nk'akazi kugira ibyajewe na Akes bimaze igihe muje kubimenya ubu kandi akazi karagenda neza urumva akazi karagenda neza ntikigeze gapfa ku kazi we ntabyo bari bazi bose baje kubimenya ibyo munsi wa surprise. Ni kubera iki mwahisemo kubyerekana iki gihe ko mutagumye mu binyegeje nko mwari mu binyegeje kuva kera kubera nyene urukundo rwongerekanye abakunzi ba Inyishu Media gisigura ko muritegurira kubaka kurushiga niyo mpamvu mwavyerekana kubyerekana nibisanzwe urumva ibintu bindi n'abantu babiri bakavyumvikana bakabivugana rero nimba twaravyerekanye ibintu byari mu mpisho si byubu nimba byari mu mpisho pole kimya simaka werekana ikintu cyo cyose imbere kamera ariko mu nyuma byaragize birajya kujya nyene birabona none ni ari surprise Erega nashaka nkore na surprise ku bafana bose babimenya ari surprise. Okay. Misanzwe Akes bamukore surprise ikijamwe n'abafana. N'abafana mushamubagira. Kandi bo bani babisaba. Umva warusanzwe ubizi ko jewe ni nakora surprise ndoyikorera bose nzoyikorera umugabo wanje si umugabo wanje. Umugabo n'umuntu mwanditswe mwubakanye cy'umugabo basi. Citiranywa cyo. N'umugabo n'umuntu mwanditswe mwubakanye. Mutipe basi mugesoka. Abazi Inyishu Media barumva ko ibintu
none mbwira ni umutipe basi musohokana umutipe musohokana gisigura karuhuke ni n'umugabo okay n'umugabo wanje rero Akes jawe umuntu ndabona ntamwizeye musaza wanje kuko je ndabona ko yari musaza mushika mukuru oya musaza wanje oya Akes ni musaza wanje musaza wanje Akes je umuntu sindamwizeye neza kuko uratanga kutabyemera ko ari umugabo ni umugabo wiwawe natanze insobanuro y'umugabo umugabo n'ujya mwandikanye mu masezerano mwubakanye eske nawe nyene hubwo ejo azo umugabo wiwanje ebishitse ubu ntabwo ari umugabo wiwawe ubu ni mtu na mpenzi wake sasa mpenzi wake ndo nini mpenzi wake je nanaje ndukundana nawe turakundana je nawe dukundana so mpenzi je nawe utura mpenzi wake ko je nawe turahuza turakundana kuranyuma ni najeyo kandi basibirirwa abafana birirwa baranduka ngo nta wundi muntu nigera mvugisha atari Sauda vraiment je ndavugisha abantu bose na Charlotte ziraza je na Sauda turakundana sivyo ni je nawe ni urabyumva ndina demayo urkuranyuma ni mtu na mpenzi wake uje nawe ninde kuri wewe Akes wewe kushaka kuramujyahe ukura mutwara nagisobanuye arundete ni mutu na mupenzi wake none hari banga na video babonye none maze ko nige video chabibwireke ariko n'umugabo wawe n'umugabo wawe umugabo n'uje muntu mubana mu nzu sawa n'umugabo wanje ndagushikana ushaka Akes n'umugabo wanje bakoze Inyishu Media murubyumva Akes n'umugabo wa kuko nubundi urumva Sauda umugabo wiwawe siko gisigura ko atawundi muntu fisi sivyo niwe umva ubu niwe nuwe mugabo wawe na wundi muntu yoza hariya ngo n'umugabo wawe na wundi muntu uwo turi kumwe niwe ni Akes wenyene nibirashika umunsi umwe hakagera igihe mugashavuranira akagushavuza Akes mugiye ko uvuze ko urukundo rwanyu rwamaze igihe kirekire nta munsi n'umurashika akagushavuza kuva mugikundana nturigera dushwana narigera nshavuza nanje sindigera ndamucavuza nta munsi n'umwe Akes tumubajije nawe nyene yobyemeza neza ko utarigera umushavuza kivyakera ko jewe ntarigera nshavuza n'umunsi n'umwe n'umunsi n'umwe ntarigera kabisa yego ibyo uri murumva ko uri fier nabyo yandi fier nabyo kuko n'umuntu tuvugana kwa Akes n'umuntu maze ko ari umuntu avuga ukuri atabesha urumva nawe umuntu wo wamumvise ko ikintu kana ko akimubaza akakubwiza ukuri urumva ni urumva sino muyuro Akes nahora ndamuyumvira ukundi kuntu ako nasanze atandukanye n'abahungu benshi cyane gose kuko n'umuntu yitaho yicarico umuntu azi akora ikintu yamaze kubona iki kintu akarakora kwa arico urumva rero ibintu byiwiwe sinzi ngene no bivuga vraiment ko n'umuntu yitahuye ikintu cya munyamukuru kundana n'umuntu yitahuye urumva ibyo bintu byo gushwana sinzi aho byoza biva kuko n'umuntu agukoreye ikosa aba yitahuye ko urya muntu namukoreye ikosa okay nta tudefona tumwe urigera basi vuga ati nibyo nta ntuka ntashavuza ariko ari tudefo tumwe wamubona ko kavuga tuntu vraiment sito twa duhara arurete twese turabana je Sauda sindi umweranda Akes nari umweranda kandi akivuga cyose no kubana nta muntu numwe kuri no si n'umweranda hari abantu bavuga Sauda Akes araguhenda Akes n'umuzisi Akes iki ariko nagira mvuga yuko abahungu bose bameze ico kimwe abakobwa bose bameze ico kimwe nta muhungu numwe urumva abahungu bose hari abahungu bo guhemuka hari n'abakobwa bo guhemuka urumva rero nta muhungu numwe mweranda uzofuzanye utoye ujye mwifatira uko ushaka none kuko nta mukobwa numwe uzofutoye ugize uko ushaka ni urukundo rurabaho hari guhemukirana
ikibi nuko wohemukira mugenzi wawe cyangwa ikibi nuko wogira umugenzi wawe ariko twese turi bamwe twese dukora bimwe atlete hari umuntu waza kukubwira ngo nukundana n'ujya mu star n'ibiki n'ibindi hari ubuzima bwiyo bw'ubustar buri imbere ya kamera ariko n'ubuzima bwiyo bw'indani buba bumeze gute hari ibintu twerekana imbere ya kamera ibyo twerekana imbere ya kamera hari undi muntu abikora ibyo bintu kubwa business kubwo kwiyubakira ibintu byiwe by'izina kubwiki ariko mu mutima wiwe ibyo bintu bitamurimo rero nta muntu numwe yoza ambwira nti ngo Akes ni umwana mubi iki we ni umwana mubi sawa nta muntu abigisuma mu nyuma agakizwa akareka ubusuma uriyo mvuga ati ububi bwose abantu bari basanzwe bazi kuri Akes ubu bwaraheze nyuma yo gukundana naje sinavuga ko bwaheze sinakubwiye ko twese turabana turahinduka sawa Akes ububi bwiwe je sindabi ibyarenganye harango yarasokaye n'umukecuru n'umwana wiwe nyina n'umwana arajanirana afise abana 5 6 7 ibyo ni bya pasi byararenganye je ndaba ibi ibyo ndaba umwanya tuba turi kumwe urumva byonyene Sauda atari banga kubijanye n'ubuzima bwa Akes bw'inyuma bwamubayeko woba uzi icatumye avana n'ujya mugore bari kumwe nacuzi nta nico yigeza kubwira yibara kimbwira ariko simaka ndabivuga imbere ya kamera nawe nyene yo byivugira okay ni gute abantu mukorana mu kazi bari basanzwe babizi ko mukundana na Akes ntabyo bari bazi gusa baravyikeka nyuma yo kubimenya ni cyahe kintu wabonye cyabaye nk'impinduka muri bo nibaze twese hajye muri wa collective nta mwana arimo bose barakuze kandi nta numwe hajye arimo atigeze gukunda cyangwa ari mu rukundo rero iyo bamaze kubona ibintu nk'ivyo baratahukirwa bakabimenya barabimenye kandi baje kubimenya mu gihe je ntariko ndakora ngiye utari kurakora ngira amazingira nkwize ukwezi ntariko ndakora Sauda muri iki gihe umubosi wiwanyu ariwe ariko aravugwa koko ageragurisha ijya wakalaye we nkawe wuvyakira gute nka ubu bunda kwita mabuja wakalaye uri mama wakalaye ndabesha none ahubwo ukundana na shobuja nawe uri mabuja ndibaza uri mama wakalaye nka wewe nk'umugore wiwe nk'umusheri wiwe siko ubivuga kwiki wakalaye girigugwe kugurishwa na wakalaye TV wenyene arlete nuri muri ako kazi intamba nyuhirirana nazo ntuzibona ndiko ndarira ukasuba Sauda umeze gute Sauda bimeze gute iki si wewe none ya uvashaka kuyigurisha kubera wenyene aka kazi uriko rakora ntigagutera ubwoba hari gihe ushika mu bintu kumva umengo urarengewe ariko sinovuga icyayo tuma Akes dandaza wakalaye TV ivyo byose niwe yo vyishurira niwe yomenye ngena vyishurira canke manager ko ivyo byose byahabaye je ntari kuri biro ntariko ndatondayo urumva ko agira gurisha wakalaye no shaka kuba naramubajije akambwira impamvu canke insigura kanyinsigurira ariko cyusanga jewe ntabwo ndabikwe kubivuga kuko umwe wese hajya arafise ico jejwe bibifise abo bijejwe bo vyishura Okay. Hama izi ntambamye wamuhura nazo nizo twese twamaduhura nazo ntago twigira ibijuju ko turabizi siko izi ntambamye wamuhura nazo ugasanga uhuye n'ibisanga byinshi wewe nk'umutipe mukundana Akes dan abivuga kwiki kandi bivuga ko nigeze kubaza ati umunsi wari uri mu bitaro kumbwira ati umutipe ariho dukundana yabivuze kwiki ubu rero naramumenye ni Akes kandi muri cyo gihe bakunzi ba Inyishu Media general nigene Akes ameze general kuri isaha shaka kumenya mbe yabyitwaramo gute nishire gute okay byaramubabaje nari ngereka kubabaza nawe waranterefonye uko birakubabaza kandi ukarira ndakundwa baje urumva rero nawe nyene byaramubabaje kandi ari umuntu anyitayeho umwanya n'umwanya araza kundaba akambaza umerewe gute umeze gute agashika me niyo mpamvu ngira byaratumye naho avuga yuko wakalaye TV agomba idandaze nkegera idandaze kubera wakubiswe
ntiyagira idandaze birimwo gahitse tuje dukora ibiki amajambo akabivugiramwo muri kijya gihe uzi umuntu yababaye yakomeretse ukaza wumva abantu abandi bakubwira ngo ni bezi aho hantu turacari hahandi nyene n'ubu kuri isa n'umunota abantu benshi baracari ko barabivuga bamwe mu bamenyesha makuru dashobora kumenya cyane dashobora kuvuga kuri uyu mwanya baravuga ko urukundo rwawe nantuze ndamuze ngo wakaraye na Akes ko goba ari base wowe ntusunusuye kuvuga Akes wowe uravuga sheri wowe ni gwaje na sheri urumva ngo goba ari base ibyo bari byo canke sibyo ariko jewe ko ukuri nzi numva ko atari ibyo ari ukuri mukundana mbwirira inshuti vraiment icyo nabivuga yoko byafasubiri sana none babirindire bazobibona ko ari base cyangwa atari base bazobibona ukuntu sinoshobora kumushyiramo ikintu umuntu ku nguvu acha sawa taona watakula kwa macho wataona tuivuivu bazobibona gute nyine ibi bintu tubizi muri Tanzania tubizi muri Tanzania ntawo foto wabonye hajya rindira na foto wabonye hajya hari indirimbo igira isohoke ibintu tubizi muri Tanzania aho Dabode akundana n'umukobwa nawe nyene w'umukoresha wiwe ari we Zuju ngira ni ico gituma mwashatse namukubwira ko nawe akarayigeze kuri etape nyene wa Safi ko turavye wakarayi TV niyo TV novuga icamamare ngabo Burundi mwashatse gukora ibyo nk'ibyo abandi shisho urukundo ntugwigeranya n'abandi ngo kwera abajya bakundanye ngo namwe mukundanye ese ko ushobora kwishiramo urukundo ku muntu utakunze washobora kwiyumvira umuntu ukaja ukifotoza n'umuntu utiyumvamwo kubw'iki bije gute na ruri muri wewe ndarubona vraiment rero muri wewe kuko buravye ari gero usigaye bisa vraiment biraboneka ko urukundo rugusayangana mu leta rumeze gute Sauda mbwira abantu bavuga ko wewe uri muri base n'umusheri wawe bajya abantu shajeje babwira nama ndakivuga imisi yose Sauda ntabwo nkora base yahe nokora yajewe na Akes isigura gute mtu na boss wake hivi niko kwenda kwa boss wangu ngo iyo izo nguvu zo gutora ni foto nkagenda nkagira ko igere twakabonye kari akantu ni nako ntuzaheruka kuvuga famba ngo baguma basoma urumva nawe ari mu bintu by'abababaje na famba bari mu bintu by'abababaje abantu bakurondera bakwiruka inyuma tuzi abantu bagiye barakwiruka inyuma bakanagwana bakanahamba mu bitavye yarazi kandi rero abimenye ko abonye ya video mu ryari nari ngiye Akes yarampamagaye cyandagenda kuri biro hari ibintu nari njyanyeyo hama by'akazi shitse kuri biro ndamusanga aho famba ari kumwe na Akes famba arampamagara gusa udabuye nyene na nyene waranyanse basi nimba waranyanse ndagusabye akantu kamwe konyene akabezi mbere ya Akes abwira Akes nakubuje kuvuga Akes ndavuze ati mbere ya sheri achavuga ati umusomere imbere ya wawe undi nyene hahandi nyene iwaje sha ndamubwira none famba ndamuraba ndarengana araza ngo nukurika imana Sauda please cyangwa ngo basi badufotore hamwe gusa numva ninzi gukuntu aje imbere ya kamera akantuka akagirana agashaka ko mfa kumbe agatima karacyari aracyankunda ambonye n'amajambo yose fise kubwo aza kutakamba mbwira Sauda uku yo basi agoze Inyishu Media kuri Sami nawe twemeza Sami yatubwiye ko atawundi mukobwa akunda ku isi atari wewe ubu haco yoba yarabikubwiye ko ntacara bivugaho Sami yanyandikiye ngo kumbe nakindi kintu yarengeje ko gushiku agoze Inyishu Media no ibintu bikomeye cyane none Sauda uri kuritegura nk'ubu bishitse wakalaika gurisha ubu wumva ko byose bigenda gute
ikagurishwa hama databuja akacavuga ati na kila muntu wese yana njia yake kama nibaje yuko ntazo bandije nyene haje muri wakadukora turi abantu barenga 10 Oya turavuga kuri coupe yiwanyu yiwanje abandi bobo turazi ko bandi bazoca bagenda urumva arinze ayigurisha ikagurwa kandi kantu yuguruje hande ku ruhande ashaka kugurisha wakarayi kugira agira kandi kantu ayinjiza abwaca kantu rero kantu kiwanje nakaje n'umugore wanje gusa Sauda nta bindi birebire birimo nasho ndabivuze kweka tubivuze ko Sauda ngisigura kubizi nasho ndabivuze ko vura Sauda mbwira abafana bawe bahora bashigikira ko ukundana na Sana bakavuga ko muberanye ntaco babivuze ko abafana Okay, abafana benshi nabonye barabinezerewe baravuze Sauda ni byiza ibiki nibindi hari nabandi bavuze oya si byiza me nta kintu gikundwa n'abantu bose kandi no shushiramo umuntu akunda ikintu ku nguvu yego rero ababivuga uko sevra bifuza ko nkunda Sami bose bashaka ko Sauda umuntu umukunzi wiwe ko bamubonye naho nta ngora ntacyo bitwaye arlete kiganiro kiragize iminota ingahe bakozi Inyishu Media reka tubaze ko turindire Sauda ndacaka ufise ibintu byinshi shaka kubaza byinshi ni ugikundana na ntunze na wakarayi nako sheri wawe ariwe tuzi ku izina rya Akes ni nta ntambamye zindi ziraza mu nyuma turetse izi z'abahungu tuje kuri kote yiyo nta kote zindi ziragukurikirana wewe z'abakobwa nta nini nta mukobwa ari nta nakamesaje twizere kutazorya amangumi nkayo twigeze kubona ubwa mbere wowe wazacanyije bakozi Inyishu Media nukuri kwibara naryoye cyane twavugaye na Sauda ndakwibutsa ko ufite na subscribe kuri kamera yari mu Charlotte nyuma kamera yari Benny thank you